bakozi wa Burundi Kingdom TV ndabaramukije nizere ko bameze neza uko natwe tumeze neza cyane. Nimbura umushasha ndagusanga subscribe, like, share ndetse na comment. Taye mushasha ni commentaire, j'aime ndetse na partage. Murabizi ko muri abantu bacu. Today dufite umutumire umwana afite impano shasha akizamuka muri industry ya music. Turaguhaye ikaze bro. Yego murakoze cyane amahoro. Meze neza. Turashima. Ashaka kubwira abakozi ba Burundi Kingdom TV. Yego nitwa Zoubloy. Amazina mu muziki. Amazina abavyeyi bampaye nitwa Shabi Zoubloy. Zoubloy aho dihente. Zoubloy. Bisigura umwana w'umwitonzi no kuvuga Zoubloy rikomotse mu izina ry'ikimizilma ya umwana yitonda. Yawe bagusaba indirimbo yawe ya mbere niki cyatumye usora ijya ndirimbo byagenze gutabayalmo? Ivya mbere no bwa mbere novuga yuko umuziki iwanje it was a dream. Yari indoto no kuvuga yuko nsohoye umuziki. Sinabibonye nkabishasha kuko nakoze ikintu nkunda kandi niyumva. Ku bantu batarumva indirimbo yawe ashaka kwagiraga freestyle gato kode nayumvise. Yego nta kibazo. Okay. Come on baby nikuonesha zile hisia usiwape masikio wanayo kwambia agasha you love dear we tena penzi letu sisi hapa litakuwa fire. Let me do this kwa sababu yako siwezi geti mwingine zaidi yako achana na wote na viherehere kama si picha hapa itakuwa moko ngiri mbere zawe nza kubere bouncer ico niyemeje nuko nza kurinda gushika abazaduhiga nabo twipfuka gashuka baby we agohaga ya indirimbo yawe yitwa gute? Indirimbo yanjye yitwa Kakatika. Kakatika. Yeah. Bisigura iki mu Kirundi? Ndumva umwana wo mu Buyenzi. Mu Kirundi mu majambo make urazi title y'indirimbo sometime umuntu arashobora gukora indirimbo akayiha title bivanye n'ukuntu yaririmbye siko ariko novuga yuko Kakatika mu majambo make ni dance. Yani dance. Kakatika kukatika ni dance no gutamba. Ugisohoye indirimbo yawe niwe muntu wambaye atanguye kuyumva? Ndibuka igihe nari nkiri muri studio twarakoze tuhejeje gukora turiko turumva ingene twakoze hariho abandi bantu bari baje gukora nabo nyene pembe kubera mu producer yabahaye uburenganzira bwo kwinjira kubera twari twahejeje igikorwa cyacu nabo bari baje gukora gwabo. Ndibuka bari batatu badusavye yuko bogenda bayitwara natwege tutarayitwara no ku mbere no ku no producer ataranayiduha. Icyo nicyo kintu mbere cyananezereye mu buzima. Yego uraje ugiye muri game ya music gargambe. Yego ne nabaye bastari bazi cyane n'abataramenyekana cyane baba barumvije indirimbo yawe cyangwa bamaze kugira commentaire ku ndirimbo yawe? Abastar mu muziki cyangwa bo bazwi gusa mu ntuze? Peu importe. Ndafise Star Boy akoresha Star TV. Yego. Ndafise nani uyu mubosi mbona wa like Wakalai TV nani? Akes Dan. Yeah. Yego. Ugitangura kuririmba musanze muri ameze mu famille yanyu bavyakiriye gute muhira? Muhira icyo nagutangaza hariho n'abatarabimenya ariko nizere yuko vye wanje aramaze kubimenya naho ntinozera neza yuko mama yo batarabimenya. Kuko je nabonye agachallenge ka vye wawe. Kabonye.
twitege ikindi gikorwa ryawe. Ndi mu myiteguro yo gusohora kuko nararekodinze kandi ni gisasu nyene ugumagiye mu rukundo cyane. Nakubwiye yuko n'ibimuga byari byarahebanye bizohaguruka canke bisubire binakundane vraiment ku ndirimbo yanjye shasha kugira mvuze n'iryo ribi jeje ko n'iryo ribi uko nyene ndabikubwiye niko bizogenda. Uprevoya canke wifuza kuzokorana collabo nandi ubwa mbere? Collabo aha mu Burundi cyangwa aha mu Burundi cyangwa aha mu Burundi of course wari wese Big Fizaraj na Sat Baraj niyo umuntu atangura gwa collab. Big Fizzo na Sat Sat baranyinspira sana sinoyesha Sat baranyinspira sana urumva ndumva anjamwo cyane gose birenze. Hari abajene benshi bazi kuririmba, hari abandi nawuzi, hari n'ubundi nawuzi kandi gusa batinya kwinjira muri entertainment. Wobahanura iki? Nizihe ntambamye ntagiye kini umazemo? Nizihe ntambamye maze guhura nazo? Jagende icyo novuga nkanje mu quartier nsanzwe mbamwo, urabona winjiye mu bintu byo mu muziki batari babimenyereye, commentaire ntizobura siko. Kandi rero umusani ukacujyana n'izo commentaire z'abantu muba mubana cyangwa muba mumenyeranye, novuga yuko ujyanye nazo zimwe ntizibari nziza, izindi mbi. Rero utaye y'umutwe cyane kumviriza amajambo ya pembeni, navuga yuko utoshitsa igikorwa cyawe canke utoshika aho wari utegekanije kujya gushika hariya. Baravuga ibintu by'inganga muri industry ya music. Inganga. Yego inganga. Wewe nka Zoubloy andi uzokoresha cyangwa usanzwe ubikoresha ugira utwiki? Of course ushaka kubyemera gusa nyene ababikoresha ntubona ingene baje nibaze abantu bavuma mu ndirimbo imwe zibiri. Oyagiye usanga nyine ari ubuntu bagiriwe n'Uwiteka sanga shareka uvuze uko naho tuja tugenda ku basani bacu guhera ku bakera bafizo basatu bikuva aho baririmbiye nabo. Urabona nkaje ubwanje mfashe Fizo akuva aho yaririmbiye cyangwa Satupi nkabona n'intambwe turiko dutera ubu canke batera ubu no ya 40%. Ko niko no bivuga. Wifuza uzokora muri umuziki nk'akazi cyangwa just pour plaisir? Man, akazi kandi ndifuza gukora umuziki hamwe mumuririmbyi wa mbere asohokeye Uburundi. Urabona Uburundi bahamagaje gukubita show hanze. Bahamagaje kuhaje. Merci ça. Ubwawe okay, hari abantu benshi barimbira mu madushe donc bagatinya mvuza muri dushe kandi abantu bakunda kuririmba bagatinya kuja mu studio. Nihe conseil woba? Kuja muri studio erega icyo utazi kuja muri studio ni impano. Hari umuntu agenda muri studio rimwe n'undi ajya inshuro nka zitatu kandi akava ataririmbye. Kujya hajya rero kugenda ukava uririmbye nacyo n'ikindi gikorwa gikomeye. Yego uri umuririmbyi mushasha navuga kizamuka mwikota bimeze gute? Mwikota turabana n'abandi bantu baririmba nyine, hariho abandi basana nyine baririmba nasanze baririmba, ariko commentaire nyinshi zagiye gutegwaho nanjye zarantangaje. Urabona nta muntu akunda ibyo yakoze siko, abantu niyo bavuga ati we wakoze uku nuku. Rero urumva nk'abafana canke ibiki, urumva abafana bategeza kugira amajambo yabo nawe ucu vyumva. Abaniga bajimwiganye kuri serike ntibakwandikiye? Wa mbere uwo bita Keve ari Ngozi yarabyumvise ahubwo avuga ati mukuhaje kandi inzoza nawe dukorana ikintu. Nanjye rero kube ukuntu nawe ndamufana kandi yakunda nawe akantu k'umuziki katamugwa nabi, nabuze ati karibu kwera. Yego twigire muri vie prive. Zoubloy yavukiye hehe, yize hehe, agira kangahe mu famille? Zoubloy
Zoubloy afise nationalité zibiri. Zoubloy afise nationalité zibiri. I was born at Tanzania. Lakini naje gukurira mu Burundi siko kandi nahaje nkuze me novuga yuko murabona mu Burundi n'igihugu kiryoshe kubamo ubu deja naramaze kuba mu Burundi siko naho novuga yuko mfite nationalité zibiri hanyuma kwiga naho nize Tanzania kimwe gusa sinashoboye kumariraho ndaza ndiga Gitega n'iki Kirundi aho nagikuye amaze kuva hiyo ndavayo ndiga lycée de Lac maze kuvayo nahereje kuri Saint-Luc urumva abantu bigisha kuri Saint-Luc bubahwe bubahwe cyane gose bubahwe cyane hama muri famille nkabangira kabiri hariho mukuru wanje ya urumva tuvukana turi abahungu batanu n'abakobwa babiri ariko abakobwa n'abahererezi bose ya ni kiye kintu bawongurira je ntukugurira ikintu no kugurira basha abakobwa mukunda iki cyane no kugurira makeup kubera ndabona n'ubundi waje yisizirenze ya byakunaniye nuko icyo kibazo cyakunaniye so ku muntu ari hajye nyuma ngene ushaka kucishura n'umwanya ari inyuma inyuma yo cishura ikintu no kugurira je nta kugurira yumva rya makeup no kugura none ko ntisiga makeup je ni sandu okay nake nambira ikintu je nambira ikintu no kugurira we utongurira okay isanduku ntawongurira ko aba baguhamvye wagiye urupfu urumva twingiye mu by'urupfu rero Zoubloy niko wifuza ko no kubaza nta kwajije anyway platform ukoresha ni zahe ndakoresha YouTube Twitter Instagram byose ndakoresha na Fibi ndacyayikoresha urabona sinovuga ati ko ntayikoresha page ya Facebook ariko kubera na Fiza arayikoresha cyangwa Satbi yego abastari gute jewe handitse ko Zoubloy hose bo Zoubloy kuri page ya Facebook Twitter na Instagram yeah YouTube kandi niko wifuza ko ndakubaza nta kubajije ikintu nifuza yuko mbaza utambagije kubera nakoranye na collab umusani abizi kandi yaramaze kuririmba ingoma nyinshi utamumbagije icyo nicyo kintu utambagije vraiment sawa uribajije okay jewe umusani wa mbere natanguye gukorana nawe yitwa Lison turabana ariko namusanzeho kandi wewe amaze gukora collab nyinshi mbere nuko nyine ibintu by'umuziki kuronka impano cyaje kuja hejuru n'ubuntu bw'Imana yitwa Liso na hari hose yobahwe vraiment yego wow wow musaza bakunze bavundi Kingdom TV mwakoze cyane kwa mwaravye interview yacu down ukandira gahera ni vy'agaciro cyane turabakunda cyane ciao ciao